umwimbu w'ibigori wegeranijwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwegeranya umwimbu w'ibifungurwa w'intega bizoza ANAGESSA waraboreye mu mazu y'ububiko bw'ico kigo. Amasanamu yerekana imifuko itari mike y'ibigori asigaye aduma urusazi niyo amaze imisi anyuragirana ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana uko uwo mwimbu wegeranijwe n'ico kigo ANAGESSA wabaye. Ubwo rukurukuru ntigwatevye kuba inkuru kuko kwigenekerezo rya 27 kuno kwezi kwaraye kurangiye umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi Sanctus Niragira yahavuye asohora urwandiko rubogoza mu mabanga Evariste Manirambona umuyobozi w'ikigo ANAGESSA. Yamwagirije ko kudakora ivyajejwe neza vyateye uruhombo runini ikigo yararongoye. Ikigo ANAGESSA kikaba cashinzwe kugira kigurire umwimbu abarimyi hamwe n'amakoperative y'abarimyi umwimbu wabo igihe c'imbura. Ivyo kikabikora mu ntumbero yo kugira kibungabunge umwimbu gutyo kigwanye iduga ry'ibiciro vy'ibifungurwa. Ico kigo ANAGESSA kikaba cashinzwe mu mwaka wa 2018 na leta kikaronswa n'amafaranga yo gukoresha.